Ku kibuga c'indege citiriwe Al Maktoum i Dubai muri Emirats Arabes Unis igihe c'isaha 10:40 amasaha y'i Dubai, ukuvuga isaha 8:40 amasaha y'Ubujumbura, niho indege yarireruye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe yashika. Ku kibuga c'indege yakiriwe n'userukira Emirats Arabes Unis mu Burundi afise icicaro mu Buganda, umushikiranganji ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro, nabo mu buserukizi bw'u Burundi muri Emirats Arabes Unis. Aha i Dubai, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yitavye inama mpuzamakungu igira 28 ijanye n'ihindagurika ry'ibihe COP28 mu mfunyapfunyo, izoba kuva kw'igenekerezo rya 30 Munyonyo gushika igenekerezo rya 12 Kigarama. Muri yo nama mpuzamakungu iriko ihuza ibihugu vyo kw'isi yose vyateye umukono ku masezerano ajanye n'ihindagurika ry'ibihe, bikaba bitegekanijwe ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye azoshikiriza ijambo ku musi wa gatandatu igenekerezo rya 2 Kigarama. Avuye aho ku kibuga c'indege citiriwe Al Maktoum, yaciye aja kwi hoteli Jumeirah aho yashikiye. Karibu. Aho naho bamwe mu Barundi baba i Dubai bari bamutegereye kumwakira.